Ndabaye mwiriwe mwebwe mwese muterame na radio Nderagakura kaze murano makuru tugira ngo tubashikirize naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri wa gatandatu niho haba inama y'abakuru b'ibihugu igira 11 basinye ku masezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyo nama ikaba yabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu Kiriringa mu gisagara ca Bujumbura. Mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yafashe urugendo kuri wa gatandatu, urugendo rumushikana iyabija muri Nigeria aho yitavye inama y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe Mipreda. Umugwi w'igihugu ujeje kurwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito ngo ugeze ku ntambwe ishimishije mu kurwanya amabi aturutse kuri ivyo bigwanisho. Izinzo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuja mu idonido. Jera ntakarutimana wari mu buhinga bw'ivyuma ugira bashikiriza amakuru ni Anosiate Ndayizigiye ndasubiye kuba mwiriwe ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Kuri wa gatandatu niho ngaha i Bujumbura haba inama gira 11 y'abakuru b'ibihugu vyateye umukono ku masezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu gitondo cy'uyu munsi abategetsi batandukanye bari bagishika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Inama rero ikaba yaciye itangura inyuma y'umutaga. Inyuma y'iyo nama hapfunditswe ko imigwi yose ishira ibigwanisho hasi ikaja mu biganiro, nayo imigwi yajiva hanze ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo igasubira mu bihugu yajivamwo kandi atagisabwe. Ubwicanyi buherutse gukorerwa bene gihugu b'imasisi no muri Kivu ya ruguru hasabwe gushigwaho umugwi w'amatohoza kugira ababukoze bahanwe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari we yaciye arongora iyi nama igira 11 y'ibihugu byateye umukono kuri ayo masezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, asubiriye akoreye mu ngata Etienne Tshisekedi yahora arongoye iyo nama. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Elia Irumva. Iyo nama itanguye abagiye bafata amajambo berekanye yuko ikibazo c'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo eka no mu karere ko ari umwitwarariko wabo, aho twovuga nka Musafaki arongoye umugwi w'inama y'ubumwe bwa Afrika. Ati ikibazo c'umutekano kiraraje ishinga ibihugu n'amashirahamwe vy'akarere, ivyo bikaba bihungabanya iterambere, umutekano n'amahoro vy'abene gihugu. Yavuze ko hakwiye gufatwa ingingo zituma amahoro n'umutekano muri ako karere bitsimbatara, agashima ingabo z'akarere zarungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi kugira zifashe kugarukana amahoro n'umutekano. Uwundi yafashe ijambo ni Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Yasavye yuko intambara yohagarara, acasaba imigwi yitwaje ibigwanisho iri kugataka ka Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gushira ibigwanisho hasi. Yavuze yuko ONU izobandanya ifasha mu bikenewe ingabo z'akarere zizokenera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ati inzira y'ibiganiro ataburyarya niyo nzira nziza kurusha izindi zokoreshwa mu kugarukana amahoro muri ako karere. Umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yateye ivyatsi ubwicanyi bwakorewe abene gihugu wiwe imasisi no muri Kivu ya ruguru bukozwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Yibukije amasezerano yatewe ko umukono n'ivyo bihugu nko kudashigikira imigwi yitwaje ibigwanisho. Acasaba igihugu co birenga ko gufatirwa ibihano. Ashimira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Uhuru Kenyatta yagenywe ngo arongore ibiganiro byo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuvyo bamaze kurangura kugira ngo baterere mu kugarukana amahoro n'umutekano. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimye ibikorwa bimaze gukorwa mu gutuza imigwi yanse gushira ibigwanisho hasi ngo ije mu nzira y'ibiganiro. Avuga ko ukudashira hasi ibigwanisho nk'imigwi imwe harimwo na M23 vyatumye haba icuka kitari ciza hagati ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'u Rwanda. Ati birakenewe rero ko akarere gaterera kugira haboneke umuturama. Yahamagaye
bahamagariye ibihugu vy'akarere eka n'amashirahamwe mpuzamakungu gufasha kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Kongo. Inyuma yaho haciye hakurikira umwiherero wahuje abakuru b'ibihugu n'amareta agize iyo nama igira 11. Inyuma y'iyo nama hasohotse icegeranyo casomwe n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro. Iyo nama rero ngo ikaba yateye ivyatsi imigwi yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyo nama yaciye isaba ko iyo migwi ishira hasi ibigwanisho nayo yaje iva mu bindi bihugu igasubira mu bihugu baje bavamwo. Hasabwe ko hakorwa amatohoza kubakoze ubwicanyi bwahitanye abene gihugu imasisi gutyo bagashigwa imbere y'ubutungane. Basaba ko ibiganiro bibandanya mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Elia irumva tukaba tugushimiye tukivuga ibijanye n'itunganywa ry'inama urongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida Capes Plus Hamusavena burikukiye arashima kubona hapfunditswe ko iyo nama ibera mu Burundi. Ico ngo kikaba ari ikimenyetso cyuko Uburundi bufise ijambo mu makungu. Murumva ko no Burundi ari bwo bwatowe kora gukora iyo nama kwakira abashitsi muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kibereye ijisho kitekanye ikimenyetso ndamusiga yuko Uburundi bumaze kugira izina mu makungu. Uburundi bufise ijambo bufise junja Uburundi bwemewe kandi uretse natwe abarundi tubibona uko kandi tukabikeguka tubishigirana intahe. Urumva ko n'amakungu bashobora ko vy'ukuri dufise leta mvye leta ngozi leta ihuza bene gihugu bose leta igukivi leta ize kubana n'amakungu leta ize kurondera iterambere bigatuma amahoro n'umutekano bisasagara kwa bari ku kivi naco baheza ngo bapfe bose bace basangira mwimbu. Biragaragara neza ariko iyi ari teka dutewe mu gihugu cy'u Burundi kasaba rero ko abarundi bose ryo teka tworyambara tukarigendera mu gukomeza bwabo umwe mabona tekano tukadibyaza n'umusaruro kugira ngo Uburundi bwacu bugume butera imbere. Yambono umukuru w'igihugu yihaye nyuma ka 2040 tuzishike ko by'ukuri ko tubona ko n'amakungu adoshingira indari murakoze. Kuri wa gatandatu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye niho yafata urugendo rumushikana Abidjan mu gihugu ca Nigeria ahagiye kwitaba ibikorwa by'inama ya bose igira 10 y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bagize ishiramwe Mipreda. Iyo nama rero ikaba ijanye no gutsimbataza amahoro bitegekanijwe kandi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye azokwitaba ibirori vyo kugurura icese inyubako y'icicaro cy'iryo shirahamwe. Iyi nkuru tukaba tuyikesha itangazo ibiro by'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu ryashize ahabona kuri uyu wa gatandatu Rusama. Uyu munsi tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2050 turabona intambwe twateye. Radio Nderagakura turabandanya n'amakuru twabateguriye. Umugwi w'igihugu wamaho ujeje kugwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro Senap ugeze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya amabi yaturutse kuri ivyo bigwanisho nkuko bivugwa n'urongoye ico kigo Senap Generose Ngendanganya mu Buganda. Uyo mugwi wari watunganije kuri wa gatanu ngo nibigwanisho bitogwa ubu nibikeye. Ubu tubona yuko intambwe irashimishije kuko turavye ko byari biri imbere siko biriho. Kera hariho amabi yakogwa n'abantu bitwaje ibigwanisho nkumbure bari bafitiye n'uruhusha. Amabi yakogwa n'abantu bajejwe umutekano. Mugabo ubu turavye ni bake cyane. Ayo mabi yaragabanutse. Ibikoresho by'igihugu bisigaye bikora ico vyagenewe gucungera umutekano. Ubu ni hake wumva yuko hari abantu bari abasoda canke abapolisi barasa bakoresheje ibigwanisho babahaye kandi babikoresha mu bintu byabo atari ivy'igihugu. Hamikiri naco n'ibigwanisho dutora ubu vyinshi usanga bidakomeye ni vya kera bimwe vyagiye birasigara baho bagiye barabibika kera batagiye babitwaye baba bari mu migwi ya horigwana baba n'abasirikare aho bari bacumbitse. Ni igwanisho usanga vyaramaze kubera nabi bisabwa guca biturirwa canke bigasamburwa bitari inkumbi. Navyo nyene ubu ntibikiri vyinshi bitogwa iyo bariko bararima canke bagiye gusenya bagasanga hano vyatembagariye mu manga. Nivyo dusigaye tubona ubu si vyinshi cane.
General Zengendanganya avuga kandi ko igikorwa cyo gushira ibimenyetso ku nkoho kigiye kubandanya kuko baherutse kuronka imashine nshasha zizobafasha muri ico gikorwa. Akavuga ko agiye kuraba ingene boronka abahinga bakoresha izo mashine bongere bazikore iyo zapfuye. Imashini bari baduhaye zo gushira kwimenyetso ku nkoho z'igihugu zari zine zari zapfiriye rimwe zose, ari naco gituma ibikorwa byari byaciye bihagarara. Mugabo ubu tugiye gutangura subira kubikora ivyo bikorwa ku nkoho zasigaye, hanyuma kubera twaronse imashini zitatu zizoba zirakora, tubandanirize ko dusaba izindi ngorane twagize ni abantu bake bazikora zipfuye, kuko nabo bapfuye akantu gato ko tutazizi, abantu bagiye kwiga kuzikora. Iyo zipfuye bica bisaba ko ibikorwa bihagarara, hategezwa kuza ikigo cazikoze. Rero murumva yuko ni yari ntambamye, saba yuko dutegezwa kuba turonse abahinga bazikoresha, kandi n'abahinga bashobora kuzigirira isuku no kuzikora zikaguma zimeze neza. Ishirahamwe ANSS gishinze kugwanya ikiza ruhonyanganda sida rirashima intambwe rimaze gushikako mu Burundi mu guhangana n'ico kiza. Bimenyeshwa na Jeanne Gapia arirongoye, ariko akavuga ko kubana bagendana uwo mugera bari ku miti ibitigiri ngo biri hasi. Agasaba umurundi wese guhimiriza cane cane abubatse ntihagire umwana yoba kivuka afise uwo mugera, kandi umukenyezi yibungenze ashobora gukurikiranwa neza kugira yibaruke umwana atanduye. Ku rwego rw'igihugu tugeze ku ruhara rushimishije. ANSS ho turarenza abaje mwishirahamwe bose barapimwa. Rero jewe sinkiri ku 95 ndi kwijana. Dufise ibice birenga 93 abari ngaho bose bari ku miti, kuko nawo mugambi w'igihugu. Abo bari ku miti dufise ibice birenga 95 kwijana atamugera bakibona mu maraso. Twebwe rero twaramaze kurengana vya bice bavuga. Naho tubivuga muri kino gihugu turafise ahantu tugitegerezwa gusunika, ni mu bakenyezi bacibaruka abana bagendana umugera wa sida baracariho. Turacafise ibitigiri biri hasi mu bana bagendana umugera wa sida bagiye ku miti. Ngaho mu ANSS ntavyo dufise. Twebwe tumaze imyaka 3 ata mwana n'umwe avukana umugera wa sida yakurikiranywe muri ANSS. Nta mwana muri ANSS n'umwe ariho tutapimye. Rero umugambi bwitwa Grandir Ensemble, gukurira hamwe, wadufashije kujijura abavyeyi bari bafise ingorane zo kubwira abana yuko boba baragendanye umugera wa sida. Ico tukora turababwira tuti nimba mwumva mutabishoboye ingo tubafasha, tubibabwire, turi kumwe namwe kuko turabifitiye ubumenyi. Mubishoboye murabibwirira. Mugaye kizira nuko mureka umwana atabizi, mukamuha umuti atazi gituma ufata, hakagira ahantu aho hagarika kuko avuga ngo yakize, tugasanga niho tuguma dusubira inyuma abana batameze neza. Nico nguma asubiramwo mvuga nti mbega ko ataco dusaba. Nkaba mbona ANSS igeze ahantu yatowe kuba ariyo ikomeye gufasha n'ayandi mashirahamwe muri kikirere. Ico nguma mvuga ibintu vyo kwama mu materiye twiga turya mahera, abantu basinziriye batora perdieme gusa, ugiye ukababaza ugasanga naco yaronse. Niba bazana handi ku kivi bige bakora baci basubira yo bari. Nino kuri iyo nkuru cisozera amakuru twe twabateguriye, ariko imbere ko dusezerana ndabibutse bikuru byari biyagize. Kuri wa gatandatu niho haba inama y'abakuru b'ibihugu gira 11 basinye ku masezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Inama ikaba yabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriringa mu gisagara ca Bujumbura. Nayo mutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yafashe urugendo kuri wa gatandatu rumushikana Abidjan mu gihugu ca Nigeria, aho yitavye inama ya bose y'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu bagishira hamwe mipreda. Umugwi w'igihugu ujeje kugwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito ngo ugeze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya amabi aturutse kuri ivyo bigwanisho. Nuko inshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura, niho dusozereye amakuru twabashikirije. Jera Ntakarutimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma, ndamushimiye. Ndashimiye namwe bwe mwese mwadutije amatwi mukayumviriza. Nosiat Ndayizigiye na yabasomeye. Mugire umugoroba mwiza mwese, murakoze.